Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kuri Ingoma magazine muri kino kiganiro ca bafukure. Nakoze kino kiganiro cegeranirijwemwo amapreve canke kubumvisha ubusesanguzi n'amakuru asigura canke akagaragaza neza na neza ukungene Paul Kagame asanzwe akorana neza gatanu kuri gatanu n'umuntu yitwa François Soudan. François Soudan ninde? François Soudan uyu dutanguranye hano. Uyu François Soudan sinza kuja muri biography yiwe cyane ariko ndagerageza kubasobanurira ni giki ninde vyifashe gute. Uyu François Soudan nkuko mumubona niwe CEO kandi niwe mwene mu majambo atomoye avunaguye niwe mwene Jeune Afrique. Ikinyamakuru canke journal canke urubuga murabifata uko vyoroshe gutahura. Jeune Afrique kijye kinyamakuru camubajije canke camubajije ikinyamakuru kitavyorosha cyane, ikinyamakuru c'ikinyarwanda. Ni ikinyamakuru c'ikinyarwanda gute? Nico gituma nakije kamera nze ndabasigurire igituma Jeune Afrique yataye credibility, yataye kanovera, yataye uburyohe. À l'époque je nkiciga nandi ma generation ankurira gato barazi ko Jeune Afrique mu bibliothèque y'amashure nicabura. Uri umunyeshuri yiyemera, akunda igifaransa, akunda littérature, akunda lecture, akunda makuru, barafise iki journal cabo mu mashure mu bibliothèque nicabura, wasanga dukunda kugisoma cyane. Ariko vyagenze gute gisubira inyuma? Iki kinyamakuru Jeune Afrique kimaze kwemera gukorana na Paul Kagame gatanu kuri gatanu, cagiye kirata credibility ku bantu babona kure, abantu babasesa nguzi bagiye baratahura kumbe bimeze uko. Uyu mugabo rero François Soudan musanzwe mubizi ko ni umufaransa afise imyaka itari mike, ni 73. Uyu mugabo akaba yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa 12. Yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu 1952. Yatanguye ari muntu normal, yandika atahengamiye, ataraguka nkuko basanzwe babivuga, atarononekara mu mutwe, ariko yagiye kononekara, agiye guhura na Paul Kagame. Bakubwira ngo ukuboko kwa mbere yaramukanije na Paul Kagame, ubuzima bwa François Soudan eka n'ubuzima bw'ikinyamakuru ciwe bwaciye buhinduka. Mvuze ku buzima, uyu François n'umufaransa yavukiye muri Lille, yize hariya, ndaza ko hababwira iki kinyamakuru cavukiye hariya, ariko mu nyuma arimuka ubu aba muri Congo Brazzaville. Mbazi gituma akorana na Paul Kagame ariko ntabe mu gihugu c'u Rwanda. Turabishika kakanya ni kadukundira, mufata gatebe dusesangure, dufurure mu bitabo, dufurure mu mateka, turaza gutahurana gatanu kuri gatanu. Nico gituma kino kiganiro cahawe umutwe w'ijambo canke titre yitwa bafukure. Bafukure rero mbanze nsaba imbabazi kuko twari tumaze igihe kirekire tutagikora kino kiganiro, ariko twarabonye ko bisaba ko twambara imbaraga hanyuma tukabandanya dupfukura, kuko ibipfukurwa canke ibikeneye kumenyekana nk'amateka, ivyinyegeje, ibiri mu mwisi y'umwijima, harakeneye umuntu yatsitoroshi akabimurika tugatahura. Iyi rero Jeune Afrique igituma twayishize muri bafukure nuko hari ibibazo vyinshi nagiye ndakira, ibibazo vyinshi nagiye ndibaza, ibibazo vyinshi namwebwe bakunzi ba Ingoma magazine eka na Fleury Podcast TV nkuko musanzwe munzi nk'umusesanguzi kuri Fleury Podcast TV. Muribaza namwe kubera iki Jeune Afrique Paul Kagame ikunda, kubera iki Jeune Afrique itigera ivuga. Akaniko kabazo ka mbere kaleretse abantu bose bakunda Jeune Afrique bo muri kano karere ka EAC. Bariyumvira kubera iki Jeune Afrique itigera isohora ibitabo, les journaux hebdomadaires n'ibindi bigenda bitandukanye bivuga nabi bicafuza u Rwanda canke Paul Kagame. Aha rero niho nawe we ucufatira gatebe neza na neza, uri kuri vola shira ku ruhande hama tujane gatanu kuri gatanu. Nababwiye ko François Soudan uno mugabo yavukiye mu Bufaransa, ahantu hitwa Wales canke Warez, biravana no kugena ugisoma. Uyu mugabo yize rero kuri École de Journalisme yo muri Lille
canke muri Lille, biravana n'ukungene mu gitahura. Uyu mugabo yaragaragaye cane imbere y'amaso y'amakungu ko ahengamira canke yitaho umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Aha ni inyuma yaho bahuye, naho vyatangiye kugaragarira muki nuko uyu mugabo François Soudan yanditse igitabo gihayagiza Paul Kagame mu bihe abandi batamubona uko. Igitabo mushaka kukibona, igitabo kimwe mu bitabo yanditse citwa The President of Rwanda Speaks, yacanditse muri 2015. Avuga ati ngo le président du Rwanda parle, The President of Rwanda Speaks. Iki ni gitabo canditswe na François Soudan, asanzwe arongoye ikimenyesha makuru citwa Jeune Afrique. Aha ndibaza ko mwatanguye kugira amashere de poule, mwatanguye kumva ko mwocisha gatije koto kugira twumve neza, dutahure neza. Iki gitabo canditswe mu mwaka wa 2015. Higa ejo aha muri 2015 igihugu c'u Burundi na Rwanda yibutse ko cari mu bihe bitoroshe cyane, kuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 niho hageragezwa guhirika ubutegetsi bwa nyakwigenderanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Petero Nkurunziza. Yo ari umwaka novuga waranzwe na manifestation, imigumuko, abishwa barishwe, ama infrastructure y'amashure, bitaro, ama ambulance, amabarabara arimbwa, abantu baricwa, abandi barakomereka. Ibi sinshaka kubigaruka ko turabizi, ama archive arahari. Ugiye ukandika 2015 aba benshi bavyita ngo no troisième mandat n'ibindi, urabibona ni byinshi cyane. Uyu mwaka ni wo François Soudan yandikamwe igitabo ca Paul Kagame kimuririmba kimuhayagiza ngo The President of Rwanda Speaks, le président rwandais parle. Iki gitabo rero carazanye induru, kirazana imvururu, abantu baraciyumvira ko guta umuntu yitwa ko basukazobona nk'umudate mu PDG canke mwene France 24 yanditse avuga jewe canke yanditse avuga umukuru w'igihugu kanaka musiga amashugwe. Al Jazeera nibiki ni ibintu bidatahuritse, n'ibintu benshi bakunze kuvuga ati bino ni ibintu bigaragaza fanatisme. Uhagaze hehe? Umujournaliste cyangwa umenyesha makuru ategetswe kuguma ari hagati na hagati, ntameze nk'umu influencer, ntameze nk'umu novuga gute, umenyesha makuru ategetswe kuba ari net. Inkuru aragenda agashika kuri tere kugira ntabeshe ntagire iki. Nico bituma ashika kuri tere agatohoza ujya bamurashe yarashwe nande, ababibonye bakavuga bajya bakora sangira inzoga, mu nyuma bafikisha kuri raduga. Uramubona uriya niwe yaciye afata agapistola agendana acagira uku. Urabona uriya niwe yagize ukuntu washitse kuri tere, uragenda ugatora amakuru hamukayegeranya, ukanaraba n'ivyo uvuga ko bitamenasa societe canke udahava wiyongereramo ibirungo vyiwawe. Uyu mugabo rero amaze kwandika igitabo ca Paul Kagame nivyo vyagiye kumufukura, biratangura kumugaragaza ko François Soudan atera cane, ari nayo mpamvu byatumye abantu bagira sondage bakaja gusanga François Soudan ntiyigera yandika ibintu bibi kuri Paul Kagame, ntiyigerana aninjira cane muri kote mu mateka mabi canke muri biwe biko biravugwa mu Rwanda. Nta musi n'umwe muzopfa mwarabonye ikinyamakuru ca Jeune Afrique kibivuga, ndaza kubishikako neza. Ndagomba babwire ko uyu mugabo yavuye mu Bufaransa, ubuzima butanguye kuyumba hama Paul Kagame aramwemerera budget kanaka kuvuga ati tora amafaranga wongere wenda usahiriza ikimesha bakuru cawe ca Jeune Afrique, hanyuma dukore deal. Bimeze gute? Birangira yemeye. Uyu mugabo yaciye ava mu Bufaransa acaza kuba muri Congo Brazzaville. Ano mango niko ndakora ino bafukure, niho uyu mugabo François Soudan aba. Ntiyibana wenyene. Uyu mugabo François Soudan muri Congo Brazzaville abanayo n'umuniyesi, bisigura ko agaragara nk'umukwe wa president ahari Denis Sassou Nguesso ubu aroboye Congo Brazzaville. Ndasubiramo, uyu mugabo François Soudan ntaba wenyene muri Congo Brazzaville, abana sous le même toit munzu imwe n'umuniyesi wa Denis Sassou Nguesso. Bisigura ko uyu mugabo muri Congo Brazzaville afatwa nk'umukwe wa Denis Sassou Nguesso. Umugore wiwe ku batamuzi yitwa Arlette Soudan Nonart. Yitwa Arlette Soudan Nonart. Niryo zina ry'umugore wiwe, muca mumva ko ka Soudan kava kuri François Soudan. Uyu mugabo nawe rero, umugore nawe nyene sinigi novuga ati kari umuntu w'igihangange cyane muri Congo Brazzaville. Ndaje ndabamenyeshe ko uyu Arlette atoroshe cyane n'umushikiranganje.
Arlette ni ministre de tourisme et de l'environnement. Uyu mugore murumva ko bitoroshe cyane kandi Sudan ibi byose byaje kuri target yaje azi icaje gukora. Hari igihe nababwiye ko Sudan tigera yandika ibintu bibi kuri Republika y'u Rwanda, ariko Sudan kujya nyine nabibabwiye ubikoporoye ukabitwara hariya hakurya muri Congo Brazzaville, Sudan ntigera yandika amajambo mabi kandi ibintu bibi biri muri leta ya Denis Sassou Nguesso canke biri muri Congo Brazzaville. Ababangutse cyane abagize ugushidikanya canke ugukekeranya muraza kufata kano kanya muhejeje kumviriza ino bafukure canke uno busesanguzi musimbire ku mbuga ngurukana bumenyi mucukumbure muze kugaruka muri commentaire mumbwira ati Fleury wabeshe kuri no point verifya iki kintu canditswe umunsi n'uyu bagipostinga umunsi n'uyu casitwe ko nanaka canke preve je ndo muri uwo muryango urabesha, ariko ndazi ko muza gusanga 99 n'ibice 9 ukuyemo agace kamwe uza gusanga ivyo niko ndakubwira arukuri. Iyi Jeune Afrique rero iba ivuye mu gihugu cy'Ubufaransa yimukiye mu gihugu ca Congo Brazzaville. Musanzwe muzi ko hariho ngomba kugaruka gato muri Congo Brazzaville igihe bako barimika uriya mukuru w'igihugu wabo, murazi ngorane amajambo yahaciye nyene cubahira mukuru wacu w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Mwage murabona abantu barakoze ibishoboka byose barashira muri raranti baragaragaza ivyavuzwe cahatswe gukogwa batswe kumumerera nabi mu kumugandagura. Bamwe baravuga ko ujya muntu yarafise ibigwanisho kandi ngaha mwene ngaha sinzi ko bahita mu mafyigo canke ibihimba vyo ngaha hanze bambarira ko ivyo bambarira ko sinzi ngene bahita aha kuri hanche. Hanyuma mwarabonye ko yarafise ibintu atekeye mu maboko, mwarabonye ko muwate wanyene cubahiro yamufashe ukuboko aramusubira aragukura aragushibura n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Uyu mugabo Paul Kagame inyuma yahajya we yarayeyo, musanzwe munabizi ko basanzwe bafitanye ubucuti bwiza, aho mwobikura hose aho mwobaza hose uyu mugabo Denis Sassou Nguesso na Paul Kagame n'abantu bakadasohoka, n'abantu bambere bonovuga ati bafise ibintu byinshi bahuriye ko na cane musanzwe mubizi ko na target yiwe no gutagetinga guhindura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi byose akanya kadukundiye muri ino fafukure turabandanya nayo. Ndashaka gushika mutahure bimeze gute, amuhamahera biciye mu nziri yihe, wabimenye gute ama position ama defense n'ibindi byose biri muri buno muri ino bafukure bimeze gute. Rero tuje kuri kontra Brazzaville Kigali. Uyu mugabo rero uyu mukwe wa Jean-Pierre Nonort ariwe se wa Arlette Sudan Nonort yagize gute, yavuze ati c'est un journal indépendant et panafricain. Nico kintu cyatangaje abantu. Iki kimenyesha makuru uvuga ko cigenga kandi c'aba panafricaniste muca mwumva abantu ba panafricaniste kungene tuba twimereye nka twebwe hano. Hanyuma bagacavuga ati iki ki journal ca Jeune Afrique ntikivuga nabi u Rwanda, ntikivuga nabi Congo Brazzaville canke Denis Sassou Nguesso canke uyu mugabo Paul Kagame. Mbega mushaka kurabana preve murigera mubona Jeune Afrique ivuga nabi occupation ya AFC M23 murigira mubona Jeune Afrique ivuga murabona ukuna kuri no, ahubwo cyo bakora bobo babandikiwe ibibazo bakaza kubaza ibibazo biza bigaragaza neza Paul Kagame, ubundi nawe bamushaka bakamubaza ibibazo vy'agaca mutwe. Muribuka nico kimenyesha makuru Paul Kagame aheruka kugaragara ko cyane yikubita mu gikiriza ko batazova mu burasirazuba bwa Congo bihano n'ibindi ngo na Congo none bayirabira ibihano. Muravyibuka yariko aravuga kuri Jeune Afrique. Jeune Afrique iheruka gukorana ikiganiro nyane cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi na onyene mwarumvise ukungene vyagiye biragenda abakurikiye amakuru yo kuri Jeune Afrique. Rero bimeze gute kuri RDC? Naganda babwire ko uyu mugabo atigera denonsa ibibi amabi avugwa na Human Rights Watch, avugwa na Donald Trump canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avugwa n'ibihugu vya Europe, kandi uyu mugabo afise access nyinshi. Uyu François Sudan ndabwire ko amaze kuja mwishamba hariya mu mirongo y'urugamba agakorana ibiganiro n'indongozi zimwe agenda kuzibaza ivyo azibaza bivyoroheye ivyo basaba, ariko nta musi numwe agaragaza ko haro basi niki na kiriya. Donc dis-moi nawe
nyene ni umu M23 kuko ari ku ruhande rwabo. Nta munsi numwe rero muzobona no François Soudan agira ngo ariko arabaza ibibazo bimenasa abana bariya muca muvyumva gatanu kuri gatanu. Uyu mugabo iruhande yuko akora ivyo naganda babwire ko parmi les conseillers mu ba conseillers principal mu bahanuzi bakuru ba Paul Kagame François Soudan arimo. Uyu François Soudan numwe mu ba conseillers mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru. Nabisubiyemwo François Soudan est parmi les conseillers z'umukuru w'igihugu hariya Paul Kagame. Hanyuma nakibabwiye kandi ko uyu mugabo ndiko ndaja ku Marien mutangure mu mve rero aho bigenda birakurira. Uyu mugabo nababwiye ko ari umubofre wa Denis Sassou Nguesso biciye kuri uyo muni yese wiwe. Hanyuma avuga ko adefanda u Rwanda mu kwinumira kuko urashoboye kudefanda umuntu waruzi ukuri ushoboye kuvuga ati bakora rondera umusuma uraza hari wabonye haciye ugacunuma aho muri uwo mwanya ubu mu defense en plus muri uwo mwanya tu es complice muri uwo mwanya uri umusuma. Uyu mugabo rero wa Jeune Afrique ikintu ca mbere naco nyene yagirizwa nuko anuma ku bibi u Rwanda rukora haba interne ibibi Kagame yagirizwa amarira y'abanyarwanda amarira ivyo bagiriza inkotanyi ivyo bagiriza RDF ivyo bagiriza M23 n'ibindi byinshi il est le mieux placé kubimenya ariko ngo adesida kuguma muri silent mode. Uyu iki akaba akigaragaza nkuko ari imwe mu strategy yafashe kugira ntazo kwiteranye na boss wiwe canke n'uwamuhaye akazi. Rero nico kiba kiri kintu kimwe kitameze neza aguma calme et sans condamner aho niho naringeze. Hanyuma il expose le Rwanda comme un pays progressif. Ivyo avuga vyose muzosanga avuze ku Rwanda avyerekana ko ari igihugu gitera imbere mbiyo un pays progressif idahagarara n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye progressif en développement akakigira igihugu c'akarorero n'ibindi byinshi bitandukanye. Dimwe ala cheloja avuga ama eloge avuga ibintu vyiza gusa ku gihugu c'u Rwanda. Hanyuma avuga ati il ne parle jamais de l'impunité navugiye ukudahana ukarengane kutagira justice n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ngo il ne parle jamais de la corruption ntigera avuga rushwa n'ibindi bibi bivugwa hariya mu gihugu c'u Rwanda notama kubomoregwa kurandura imyaka instabilité totale hariya mu gihugu c'u Rwanda. Koma rero uyu mugabo yagaragaye nk'ufata position. Koma il a pris position. Ni gute François Soudan yagifashe ugo ruhande rwo kwegamira igihugu c'u Rwanda canke n'igihugu ca Brazzaville. Uyu mugabo kugira nababwiye kugira ave muri Paris aza Brazzaville arihwa na Paul Kagame. Ahaba tutu vyose vyarishwe n'igihugu c'u Rwanda no kungena abayeho vyose akurikiranwa n'igihugu c'u Rwanda. Nico gituma techniquement ari ibintu bita angle mort yo installe camera de surveillance ibona uku canke sha ingana nkuko igacisha ngaha aha munsi canke ahitabona bayita angle mort. Rero uyu mugabo François Soudan aragaza ko asigaza ama angle mort menshi ku gihugu c'u Rwanda no ku gihugu ca Congo Brazzaville nibigirankana kandi na kamera iri muri opposite canke iri parallel imwe iraba hari indi rabi urumva iyirabi vya hariya hamino hatabonwa ni iri kabibona. Uyu mugabo abari na hariya abona ivyino ariko zirya angle mort azireka exprès. Ico ni kimwe kigaragaza ko ari umocomplice. Hanyuma araproteja les intérêts du Rwanda les intérêts za Congo Brazzaville. Hanyuma ibindi navyo baravuga ko afise ikintu citwa alliance financière menshi cyane haba muri ico gihugu c'u Bufaransa muri iyo ntara avukamo ya Lille n'igihugu c'u Rwanda na Congo Brazzaville. Ikintu gihari rero
abantu bamaze kumumenya harimo batwebwe n'ibindi byinshi hogere tugira nuko ari twe twatumye iyi Jeune Afrique imenyekana, Jeune Afrique yamamara mu kubisoma, mu kumuha amapibi, mu kumuha amapublication, mu kumuha amapost n'ibindi byinshi. Jeune Afrique yaramamaye ku mwanya muto gushika naho abantu à l'époque bayigereranya nka Bible africaine wamengo batayisomye. Nije ndiko ndabibabwira c'était à l'époque, hein? Jeune Afrique warayibona ukanajugumira ubonye n'umwana n'umujene canke umuntu wari wese afise journal Jeune Afrique mu maboko, kuko à l'époque c'était hebdo, hein, chasohoka kundwi ubonye umuntu afise Jeune Afrique yaparvenye kuyigura bavuga ati wewe genda urakunda amakuru uraze Afrika eka uru mwami wo gusoma uru mugenzi w'ibitabo. Uyu mugabo rero aramamara aratunga arasubira ariko aja gushita kumvo zuko batanguye kumumenya baramenya wari we, hanyuma uwo yazize acavuga ati ngo ndagufasha ukuboko hamava muri ico gihugu c'Ubufaransa ingo nivyo kunda kuza mu Rwanda narige basanzwe bakunyagiriza bobona ko arije ndagucumbikiye arije ndaguhaye indaro mu mahangre yose comoka kwa Denis Sassou Nguesso narijya uco vyumva aca hakura umugore ariwe Arlette Soudan Nonot. Uyu mugabo rero iyi journal yiwe imaze kwamamara nka Bible africaine nkuko umengo umuntu ntihora atagisomye n'ivyanditsemo note bien utabisomye wamengo uribwa, wamengo nta handi wokura amakuru, ariko vyarangiye uyu mugabo wa Jeune Afrique azimye nk'ibuji. Aya niyo makuru rero ya François Soudan canke Jeune Afrique n'igihugu c'u Rwanda muri bafukure kuri uno mwanya dukoresha umwanya tugarukirize hano. Abafise ikibazo baraza kuza muri commentaire turaje gukora partie 2. Abafise ibindi babazi kubijanye na bino baraza muri commentaire niho duhurira ikiganiro sikibiriraho, hanyuma turaza tugasoma commentaire ari impanuro kutwunganira canke ivyo musaba vyose tubisomera hano muri commentaire. Mwaraheza ndabibutsa ko nta ingoma magazine atamwebwe bafukure ubu zirahari ni nyinshi. Tuzoraba Louise Mushiki wabo turabe n'abandi bagenda batandukanye ni byinshi cyane gose kuri ingoma magazine. Ibuka kugira s'abonner na subscribe, ibuka guha cyo gupartager ino link mu magroupe canke muyihe abandi bishoboka kugira twagure uno muryango. Murabona ababone baracari bake ifoko iduga kuko hariho n'abantu bavuga ati cyane fisa abantu bake kumbure c'est pas intéressant kwa, ariko ninto niho kivuka nco gituma kenshi dukoze ibiganiro kuri Fleury Podcast TV dukunda kubabwira ati munyaragase kandi uko mungana kuri Fleury Podcast TV ndabakengurukire mwamaze gukwira 200,000 n'amashi yo gushima naho nashatse gukoma amashi cyane bava mu bwana ya nyumba 10 ariko avuye ku mutima ni façon yo kubagaragariza ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha. Ndashaka rero ko Fleury Podcast TV kujya mwayitabiriye kuri ingoma magazine tukiduze hanyuma kigere aho kiza kirarungika ama algoritme ku bantu benshi ubutumwa na bafukure zigenda zitandukanye zirabwa ku bwinshi. Mwarahezagiwe mugire weekend nziza ni ku munsi wa gatano nigenekerezo rya 15 umunsi wa gatano kwezi kwa gatano no mwaka wa 2026 mugire weekend nziza. Ciao ciao.